Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Kwihanganira ibitugora bituma tuba abizigirwa, bituma tutibagira na rimwe ivyiza Imana itugirira mu mwana wayo Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana tuzirikana niririkurikira ryo dusoma mw'ikete ry'umutumwa Yakobo, ikigabane ca mbere umurongo wa 12 gushika ku wa 18. Zaburi ni ya 93 canke 94 bivanye na Bibiliya usomye. Inkuru nziza ni ya Yezu Kristo nk'uko twashikirijwe na Marko Mweranda, ikigabane c'8 umurongo wa 14 gushika ku wa 21. Bakunzi b'Imana, kwihanganira ibidushikira naho vyoba ibiza bitudurumbanya mu kwemera n'urukundo vy'Imana yacu, bigomba kudukura ku rukundo rw'Imana bene wacu. Kuvyihanganira tukagumana inkomezi zo kubirinda rugabo, ataco dutakaje biduha kwambika urugori rw'ubuzima umukama azambika abamukunda. Hari igihe tugeragezwa tugata umutwe, ubuzima bugahungabana, ugasanga dutanguye kwidogera Imana, tukayitako ibirake, tukibagira ko naho tugeze ariyo ihatugejeje, ko n'ivyo dufise ariyo yabiduhaye, tukabura ukwizigira kubera ivyo vyadushikiye. Kubirinda biraheza bigatanga umwizero, nkako na Yezu yariremetse amagorwa yacu ariko aratsinda. None natwe duhamagariwe kurinda amagorwa adushikira, tukagumana ukwizera k'umunsi urizina tuzotsinda. Tutari kumwe ntaco twokwishoboza. Twibagiye aho yadukuye n'aho atugejeje, ntitubone ivyo atugirira ku munsi, ntitwamane nawe mw'ijambo ryiwe, ntiduheza ngo tugire wa mwizero, ntiduheza ngo dushime canke dukenguruke ivyiza Imana itugirira. Yezu yahambariye abatumwa biwe, aho kumviriza inyigisho iramukiwe, yariko arababwira ko bokwirinda umwamiro w'abafarisayo. Bobo bigumiye ku bintu vyarangiye, bimwe vy'imikate batagira. Araheza arababwira, abahambarira ko batategereye icatumye agwiza imikate. Bo bagumye ku mikate ihaza umubiri, mugabo bibagira ko bari kumwe n'uwutanga ubuzima. Nico gituma abavukanyi inzara itesha umutwe, iribagiza ibihambaye. Hariho ibidutera inzara y'umubiri, bikatwibagiza ikitumara inzara y'umutima. Uwishinze imikate yo ngaha kw'isi aribagira n'uwivako. Naho tuba dufise amaso ugasanga ntitubone, dufise amatwi ntitwumve, erega ivy'isi uwuvyishinze bimuhuma amaso, bikamuziba n'amatwi, ntiyumve kandi ntabone. Ehe namwe, Yezu ati, ubwo ntimwibuka aho nagaburira imikate 5 abantu 5,000 ibikemanyi vyuzuye ibimwanyu mwatwaye uko bingana? Bati 12. Ati aho nagaburira imikate 7 abantu 4,000 mwatwaye ibikimanyi bingahe vyuzuye ibimanyu? Bati 7. Arababarira ati, ntimurategera. Abigishwa ntibigeze bategera ico Yezu yakoze, kandi akabikorera mu maso yabo, mu gusigaza ibikemanyi bihuriranye n'igitigiri c'abatumwa n'igikemanyi gihuriranye n'aya masakramentu. Ni ukugira ngo umutumwa wese yamane igikemanyi, ntiyibagire ko afise igikorwa nawe co guhaza igihugu c'Imana, yifashishije ya masakramentu 7. Amwe adusubiza ubuzima, amwe adusubiza mu bunywanyi n'Imana. Muze rero twamize umutima ku vyiza vy'ijuru, ntitugume ku vy'isi bihera. Muze twisabire kurinda rugabo amahindagu y'isi, yo usanga dukuye ku rukundo, ukwemera n'ukwizigira. Muze kandi dusabe umutima mweranda dukomereze ukwemera kutayegayega, ngo ntiduhave twibagira canke ntituboneshe n'amaso y'umutima ivyiza Imana itugirira. Bikira Mariya atigeze atirigana mu kwemera, dusabire. Amen.
yari Patiri Celestino. Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda bahezagire aho muri hose.